Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tubanze dusome wa murongo uri mu cete ca mbere ca Petero, igihimba ni ca 5, umurongo n'uwa 13. Petero aravuga ngo ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha bona Mariko umwana wanje. Yesu ashimwe cyane. Ngo ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha. Nukuvuga muri ico gihe abantu bari batanguye kuba bariko baragaragara muri Babuloni. Babuloni y'ico gihe yarimwo iraza yigaragaza kuko ariyo yayobora isi, yategeka ahantu hose haba hari umugwa kw'isi bahita ko bageranya ko ari Babuloni. Rero Petero nawe aca abona ko aho hantu ari Babuloni. Nuko rero aho hantu Babuloni ngo hariyo n'ishengero. Ndagira ngo mbabwira yuko uno munsi ishengero ririko riragaragara muri Babuloni. Hariho ishengero muri Babuloni. Iryo shengero niryo Imana isohoye iri tangazo. Niho Imana isohoye iri tangazo. Ku murongo ivyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 18 umurongo wa 4. Niho harimo itangazo rivuga ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Mwene data, birashoboka buri muri Babuloni, birashoboka ugize umwe mu bagize ishengero rya Kristo ari gukaburi Babuloni. Iri tangazo rije rivuga ngo nimuduje muviwe, nimusohoke muveyo, nimuduje muveyo. Ngo bantu banje, iyo bavuze bantu banje bavuze umugeni wa Kristo. Nukuvuga yuko uyu mugwa Babuloni igihe cyo kugira ngo urandugwe uzoza kurandugwa habanje kuba itangazo rigabisha umugeni. Birashakirwa ko umugeni yivangura ave muri Babuloni, yivangura ave muri uyu murwa, kuko uyu murwa ndagira ngo mbabwire yuko uyu mugwa uzosenyuka. Imana idutabara. Yesu Kristo yaragabishije, agabisha umurwa w'Abayuda Yerusalemu ati nimwabona ibitero bitanguye kwakikiza muze muhasokoroke, muze muveyo. Buri gihe y'umurwa ugomba gusenyuka, buri gihe cyose Imana ibanza kugabisha, ibanza kuzana itangazo ryo kugabisha. Ndabibutsa aya majambo Yesu yaravuze, ayabwira abigishwa biwe, ayabwira n'abayahudi bose, ababwira ati abazoba bari muri Yerusalemu baze bahasokoroke. Imana idutabara. Atabazoba bari muri ahantu hose baze bahasokoroke. Haleluya, haleluya. Muri Matayo, Matayo 24 umurongo wa 16. Ngo ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire. Ngo ico gihe baze bahasokoroke kuko hazoba hariko harategwa ibitero. Ngo baze baveyo. Abazoba bari hagati muri Yerusalemu hagati. Murazi ko Yerusalemu yugawe yari ikikujwe n'ibibambasi. No mu butumwa bwiza bwa Luka niho harabisobanura neza. Ngo bazoba bari muri Yerusalemu ngo baze bahasokoroke. Iyo mburi Yesu arayitanga, arayibwira Abayuda, arayibwira Abayuda. Imana idutabara. Kandi abavyumviye bakasokoroka bararokotse, baratabawe. Imana idutabara. Ariko abanse kuvayo bose bahiriyeyo, batikiriyeyo. Abanse gusohoka muri Yerusalemu, abanse kuhasokoroka bose barahatikiriye, barahoneye, barahapfiriye. Muri Luka 2:1 umurongo wa 20 haravuga ngo ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero muze mumenye yuko ubuyobe bwaho bugira bushike. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu
baze bahasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje i Yerusalemu. Yesu aratomora ati abazoba bari hanze ya korotire, murazi ko Yerusalemu yabaye ikorotiye, ntibaze basubire kwirirwa barinjira, n'abazoba bariyo baze basohoke baveyo. Aho Yesu yarariko araburira abayuda kugira ngo ababwire ko hari umunsi munaka, hari umwaka munaka Yerusalemu izokikizwa n'ibitero by'abanyaroma, bakazoza kuhasenya, bakahatongoza umuriro, bakahatwika, ngo nta buye na rimwe rizosigara rigeretse ku rindi. Niryo gira itangazo umwami Imana ariko aravuga, atangaza avuga ati bantu banje nimusohoke muveyo, muvi Babuloni, nimusohoke muveyo. Babuloni ndababwira yuko Babuloni ari uruhurukirane rw'amadini, afise inkomoko yahereye, yatanguye yigomeka, yikura ku ishengero aza gushinga idini. Umuntu wese ashinga canke abantu bashinga aho gushinga ishengero bagashinga idini, ndagira ngo mbabaze buri muntu wese yiha ikibazo, yibaza ati mbega ubwo sinsengera mu idini, ubwo sinsengera mu idini, mbega iri dini sengeramo ubwo ntigitwa idini canke se nsengera mu ishengero? Nimumbwire nimba hariho umuntu asengera mu ishengero atari dini, abanze abisobanukirwe, abanze abitahure. Birashakirwa yuko usengera mu ishengero, woye gusengera mu idini, kuko Imana Yesu yashinze ishengero, ntabwo yashinze idini. Yesu yaravuze ngo nzubaka ishengero kuri urwo rutare, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. None abaciye bahindura bakavuga batoya twega nimuze dushinga idini, ni bande? Babikuye hehe? Babikuye hehe? Yesu arabitomora aravuga ati nzoshinga kuri urwo rutare. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo igihimba ca 16, reka turabe amajambo Yesu yabivuze neza. Matayo 16:18, ngo nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzorwubaka ku ishengero ryanje kuri urwo rutare. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo nzubaka idini. Yesu nigeze avuga yuko yubatse idini, ariko abantu barubahuka, bakabyubahuka, bakavuga yuko bagiye kwandikisha ngo bashinze idini. Mwene data w'ushinga idini niwumve, utega amatwi, wumve yuko uri kuraburirwa. Abantu bose muri mu madini muriko muragabishwa, nimwumve, mutega amatwi mwumve. Imana iravuze ngo bantu banje nimuze, nimusohoke, nimusohoke, nimusohoke. Sohoka, vayo, 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 nimuveyo, nimuhunge. Kuko hano tugiye gusoma majambo akomeye cyane, tubandanya aho twari tugejeje, kugira ngo turabe ibigiye gukorerwa uyu murwa wigometse, uyu murwa wishiriyeho izindi porogaramu zo kugira ngo nabo berekane ko bashinze umurwa, kandi abasenga batakirinda kuja baraduga Yerusalemu, ntibacirwa bararinda kuduga. Ntahariho, ariko abantu bo baravuze ati oya, turaharondera, turahashaka, turahita izina, turaharondera. Abantu bose usanga bashinga ngo barafise siege, ngo barafise ibiro bikuru, ngo barafise ku mugwa mukuru, ngo barafise ngo idini rikomoka, ngo barafise idini rituruka, ngo hariho ngo abagwa bicaye ngo ku cicaro gikuru, ngo idini ryatangwe gufondegwa, ngo aha niho ryatangwe gufondegwa, ngo aha niho hakuru. Abo ndagira ngo babwire yuko barimo barashinga Babuloni, kuko umurwa wose utari uw'Imana witwa Babuloni, kuko umurwa w'Imana wakagombye kwitwa Yerusalemu, ariko Yerusalemu yarasenyutse, ntayikiriho. Abo shaka gushinga yindi Yerusalemu bamenye ko bavuguruje ibyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo aha ntazosigara ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Yerusalemu abashaka gushinga, tureke nabo bashaka gushinga nabo bashaka gushinga Babuloni, nabo bashaka gushinga Yerusalemu, bo bavuguruje ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo
Reka dusome Matayo 2:4 ku murongo wa 2 arababwira ati ntimubona ibyo byose ndababwira ukuri aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Aboshaka gushinga uyundi mugwa Yerusalemu baba bashatse kuvuguruza ivyo Yesu yavuze yuko hatazosigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi, yose azosamburwa aveho. Abashaka gusubira kubaka kuko Yerusalemu yo mwisi waramaze kurangira, ubu twimirije gutahuruka muri Yerusalemu umusha wo mwijuru. Haleluya! Kandi Yerusalemu umusha wo mwijuru uri muri mpwemu. Abasenga mu mpwemu no mukuri nibo bagize uwo murwa, nibo bahurira muri uwo murwa. Abasenga Imana mu mpwemu no mukuri bari muri uwo murwa Yerusalemu. Ariko rero hariho abantu rero barengeje urugero, baravuga bati twebwe ntitwubaka Yerusalemu kuko yarasenyutse, ahubwo reka twubake Babuloni. Bagaca bagenda bagaca bashinga i Babuloni, bakaba aribo baze gushinga. Ariko umbico Imana iri kwiravuga, Imana imwe iravuga ngo bantu banje nimusohoke muviwe, kuko iyi Babuloni mwumva ivugwa igiye gusubirizwa mu nkoko. Ivyo yakoze bigiye kugera ku kamwisho, hanyuma rero igeregwe kabiri. Umurongo w'indwi uratubwira ngo ibyahishuwe Yohana igihimba 18 umurongo w'indwi haravuga ngo nkuko yihimbaza akigirira ibihinda abariko mumuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko yibwira mu mutima ngo mvyagiye ndi umwamikazi kandi sindi umupfakazi sinzobona amaborogo n'akazirukanyo. Uko niko uwo mugore ariwe wa murwa Babuloni, ariwe maraya, uko niko agiye gusubirizwa mu nkoko. Kuko yibwira ngo yihimbaza akarondera ibintu by'ubutunzi bukomeye, akigira ibintu by'agahambaye n'agakomeye, kandi yaravuga ngo sinzobona n'akazirukanyo, sinzokwitwa umupfakazi. Yarabona abagabo benshi, yama n'abagabo yamaye ayanayana. Umugabo umwe araza undi akinjira, undi araza undi akinjira. Amadini abasenga ibigirwamana n'abasenga ibishushanyo, ubutunzi, kwirukira amaronko, kwirukira ibyubahiro, kwitwa nyakubahwa, kwitwa amazina y'ibyubahiro, ya mazina Imana yabuzanije yihanije, ya mazina yose yihanije, byose byose baregeranya, barajaniranya, bakomeza bajaniranya, bakomeza bashaka ubutunzi, bashaka ibyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ko ngo agiye gusubirizwa mu nkoko. Umurongo w'8 uravuga ngo nico gituma ibyago byiwe byose bizoza ku munsi umwe, urupfu n'amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriye kwiteka ari ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ngo nico gituma ibyago byiwe byose bije ku munsi umwe, urupfu atari yiteze ndetse n'amaborogo atari yibaza, byose bigira bimushikeko. Amadini avuga ko yashinze, ugasanga barashinze, ariko byose bigiye gusenyuka, kandi bizosenyurwa nande? Twarabonye ikizobisenyura, ngo bazosubiranamwo, bazocanamwo. Bari bashize hamwe n'abami 10 na ya mitwe ndwi, no kuvuga ngo ubutegetsi bwo mwisi buzosubiranamwo n'aya madini. Bazotangura kugira ibyo bapfa, barashobora no gupfa, kuko uravye hari benshi barya ibintu bakabijya mu buryo butari bwo, bakakora ibintu mu buryo butari bwo, bakavuga n'ubutumwa butari bwo, bakabesha na Bibiliya, bakabesha n'abantu, bakabiba. Bisa nkaho bariko barakora mu mipfuko, babaca amafaranga, kandi ayo mafaranga ugasanga ntacarimwe aramara mwisi. Nta bintu bariko barubaka, nta bintu bariko baragaragaza, ahubwo bagahembwa birira. Nta nubwo bigenda gufasha imfubyi, nta nubwo bigenda gufasha abapfakazi, nta nubwo bigenda gufasha aboro b'i Yerusalemu. Nkuko Paulo intumwa yavuga ati ibyegeranywa by'amashikanwa bize gufasha abatishoboye
b'abapfakazi n'aboro n'abakene n'ibimuga. Aho niho hazoturuka ugusubiranamo no gucanamo, kugira ngo bajya bami 10 bazoce baza baturire, batongore baturire. Umva uko havuze hano haravuze ngo nico gituma ibyago byiwe byose bizoza ku munsi umwe, urupfu n'amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriye kwiteka ari ubushobozi. Imana yarabivuze, Imana yongeye kubivuga muri ano majambo. Imana ibivuze ni Imana y'ubushobozi. Abantu benshi baravyumva bakavuga ngo ngivyo ntibizodukorako, ngo ntibizodushikako, ngivyo ngo ariko aravuga ngo ntaho biri, nta naho bibonekana. Ngiye Imana yabivuze, niyo icunga ijambo ryayo, bizosohozwa. Nta upinga Imana, nta uhakana ico Imana yavuze. Ntimushobora gupinga Imana yarinye ijuru n'isi. Imana yazuye umwana wa Yesu Kristo mukuye mu bapfuye, irashoboye. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro cyane. Reka dukomeze umurongo w'9 rero. Haravuze ngo kandi abami bo kwisi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda byiwe bazomuririra, bamuvugirize amaruru, aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe, bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe. Bati nibara ewe wagisagara gihambaye Babuloni, wagisagara c'inkomezi, kuko mwisaha imwe iteka uciriweko rigushikiriye. Nimwumva ayo marira n'amaborogo azoturuka mu bakuru bo mw'isi, aho bazobona iteka maraya aciriweko, iteka Babuloni aciriweko. Bazosanga ivyo bari bizigiye, ivyo baziga, ivyo bahora bashirizako agatima, byose bimwe biratongoka, bimwe birasha, bimwe biraturirwa. Mwene data ndagira ngo ubwire yuko aya n'amajambo akomeye cyane, n'amajambo akomeye, kuko igihe ndabaha urugero, igihe Yerusalemu yaturirwa, ntabwo Yesu yari yaravuze ko hazokoreshwa umuriro. Yivugiye gusa yuko atabuye na rimwe rizosigara kurindi ridasamburiwe hasi. Ariko hano hoho bizocuriki. Iyi Babuloni turigwa kwayo bizocuriki. Ko hano bavuze yuko izoturirwa igatongozwa umuriro. Nimwumve ayo majambo bakoresheje uko ameze nuko angana. Nimwumve ibyo bakoresheje. Ndagira ngo mwumve amajambo bakoresheje. Mu Vyahishuro Yohana igihimba c'17 umurongo wa 16 haravuga ngo ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga. Ijambo rya mbere ryo kuzingazinga murarizi, nka kumwe bazinga ikigara. Ijambo rya kabiri ngo bimukobe. Ngo hamwe na ca gikoko n'ababami 10 bizofata maraya bimukobe. Ijambo rya gatatu birye inyama ziwe. Aya majambo bazakura gahanya imbere canke bazoshobora kuyakwepa. Ijambo rya gatatu ngo bizorya inyama ziwe, ngo bizorya inyama ziwe. Hanyuma ijambo rya kane ngo bimutongoza umuriro. Aya majambo yose uko arane, ibi byago 4 bigenewe maraya, ariwe wamurwa. Maraya nawe atuye muri wamurwa turiko turasoma hano mu gihimba ca 18. Inzu yiwurwa gwiwe ni muri Babuloni. Babuloni naho twabonye ibimugize agizwe n'urugo rwitwa amadini. Ayo madini rero nayo ngo yaravyaye ngo ni maraya wagahebuza yicaye, ngo ni maraya, ngo ni nyina w'abamaraya, ngo ni nyina w'abamaraya, ngo kandi ni nyina w'ibihumanya byose byo mw'isi. Twarabibonye mu gihimba ca 17 umurongo wa 5 haravuze ngo mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Ni Babuloni hahambaye. Uyu mugore maraya ni Babuloni hahambaye. Yaba Babuloni niwe maraya, yaba maraya niwe Babuloni hahambaye.
ngo kandi ni nyina abo bamaraya. Abo bamaraya ni bande? Abo bamaraya n'abakomotse muri nyina, n'abandi bagiye bashamika bakomeza bashamika, none umunsi baracashamika, baracabandanya gushamika. Ariko ndagira ngo babwire yuko bazoshamika, bashamike, basange bashamitse ku muriro, basange barimo barabatongora, basange barimo barabakobakoba, babajya inyama, babatongoza umuriro. Nico gituma aya majambo ntabwo azi ubusa, nayo kubura, nayo umuburo, nayo kukuburira, nayo kukubwira mwene data, ucukura hasi, utungwe nayo wameze, ukiza amagara yawe, usohoke ugende wiruka nka kujya Eliya yiruka ahunga Yezebeli. Uhunge kugira ngo ntuzohabwe ugakarabo k'uyu mugore. Imana idutabara. None rero reka dukomereze aho twari turiko turabandaniriza. Umurongo wa 11 haravuze ngo n'abadandaza bo kwisi barakiririra, barakiborogera, kuko atawuki bagurira ibishorano byabo bizanwa mu bwato, ibishorano by'izahabu n'ifeza n'utubuyenge tw'igiciro kinini, n'imaragarita, n'impuzu zera nziza, n'iz'inyambarabami, na hariri, n'izagahama, n'imbaho zose zimota neza, n'imbombovu zose z'ibintu byabajwe mu mahembe y'inzovu, n'imbombovu zose z'ibintu byabajwe mu biti byiza by'igiciro kinini, n'ibyacuzwe mu miringa no mu butare, n'ibyabajwe mu ibuye ryitwa marimari. Aya majambo n'amajambo arimo arasobanura, amajambo arimo arasobanura yuko n'abadandaza bo mwisi bose nabo nyine bazahagarikwa kure, barira bataka baboroga bati nibara, bati karabaye. Ngo n'abadandaza bazoboroga, nukuvuga ngo abantu bose birukanga mwisi, mu byisi, bashugurika mwisi. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo nimubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzobyongerwa. Ariko abantu iby'Imana babifatamwo akanya gato, aho gufata umwanya basenga bafata umwanya bari mwisi, aho gufata umwanya basoma Bibiliya bafata umwanya bari mwisi, aho gufata umwanya bari mu masengesho bafata umwanya bari mwisi. Umuntu arahera mu gitondo yashiguritse n'intuguti kabira, ariko akabura umwanya w'isaha n'imwe yo kuja imbere z'Imana no gusenga. Abo n'abadandaza bo mwisi, baradandaza, barashaka gucuruza, barimo barondera amaronko, kandi baratunga bagatunganirwa, ariko ibyo byose baronse bigiye gusha mu isaha imwe, bigiye gutongorwa mu isaha imwe, bigiye guturirwa, bigiye gusenyuka. Aho uwo murwa Babuloni uzosenyukira, n'ivyabo ntibizosigara, kuko ntaho bizaba bisigaririye. Ibi bintu byose badondaguye by'ibishorano by'amafeza n'amazahabu, bwa butunzi bwo mwisi, bwa bwibone, kwa kwigira gakomeye, bya byubahiro byo mwisi, byose bigiye gushigwa ku kamwisho, ku kanyuma. Umurongo wa 13 ngo nibisosa byitwa mudarasini, n'imbazi, n'imibavu, n'amavuta amota neza, n'isenga, na vino, n'amavuta ya elayo, n'ifu isetse neza, n'ingano, n'inka, n'intama, n'amafarasi, n'imikogote, n'imibiri y'abantu, n'ubugingo bwabo. Imana idutabara. Baradandaza kugera aho badandaza n'imibiri y'abantu, bakagira naho badandaza n'ubugingo bwabo. Iri jambo risobanura iki? Kudandaza imibiri y'abantu ni ba bantu bariko baradandaza imibiri yabo. Mu kuyidandaza barareka ukwimonora kukabandanya, barareka bakadandaza, bakagura bya bindi byo kwimonora, bakisha ku bintu birenze uko Imana yabaremye, baba bariko baradandaza imibiri yabo. Abadandaza ibintu bihindura imibiri y'abantu nabo bariko baradandaza imibiri y'abandi, bayitwara ikuzimu, kuko bariko barica abantu, kuko uko Imana yaremye umuntu iragomba kwizogusanga uko nyene yakuremye. Imana iragomba izogusange, igusangana amaso abiri, ntizogusangana amaso ane, igusangana amatwi abiri, ntizogusangana amatwi yatobaguritse, igusangana inzara zayo ziza, ntigusangana inzara nk'iz'ibihuna, nk'iz'ibikoko.
izi gusangane amano meza, ntizigusangana amano nk'ay'ibikoko, nk'ay'inkoko zisake. Imana izi gusangana umushatsi mwiza, ntizo gusangana umushatsi umeze nk'ikigunda. Imana izi gusanga usa neza. Abantu benshi bariko baradandaza imibiri yabo, hanyuma rero ngo bariko baragereka ko n'ikindi, bariko baradandaza ubugingo bwabo. Abantu bariko baradandazwa bameze nk'intama z'imbagwa, ziriko zirashorerwa, zitwawe, zijanwa mw'ibagiro. Abantu benshi bariko baradandazwa mu madini, babwira ngo tanga, ngo genda, ngo niwinjire, ngo nta kibazo, washikayo bakaguhendagiza, ugaca winjira mu nyigisho zabo, nawe ugatsimbatara. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyawe vya mbere vya nyuma bizorusha ibya mbere kuba bibi. Ngo kandi ngo iyo umuntu ageze muri iryo dini, ngo akaramuka aryinjiyemwo, ngo arusha bahasanze kuba umwana wa Gehenomu. Ndagira ngo mbabwire abadandazwa, abantu mwese muriko muradandazwa canke abadandaza abandi, mwese ibihe byanyu birasohoye. Ibihe byanyu birasohoye. Ibihe byanyu birasohoye. Yesu yabivuze gute? Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, aho yariko araburira abanyamadini, aho yariko arababurira abadandaza ubugingo bw'abandi. Kuko ubugingo ntibudandazwa mu buryo bwo mw'isoko yaha kw'isi, ubugingo budandarizwa muri aya madini. Ubugingo buriko buradandazwa mw'isi y'impwemu, kuko ubugingo si ubufadika n'amaboko. Ubugingo ni mw'isi y'impwemu. Nimwumva ico Yesu yigishije ariko arahanura muri Matayo 23:15, yaravuze ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyardyamwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi, ngo muhindure n'umwe abo w'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Uko niko muriko muradandaza. Iyo mushikiriye umuntu muramuhenda mukamuhendagiza, akinjira yamara gushika muri iryo dini, aca basumbya kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Uko niko kudandaza, niko kudandazwa. Bamwe baradandaza, abandi baradandazwa. Bamwe barahenda, abandi bagahendwa. Ariko ndagira ngo mbabwire abo bose ariko baracuruza ubugingo bwabo, mwese muriko muracuruza ubugingo bw'abandi, igihe kigiye kugera byose birangire, bigere ku kanyuma. Imana iriko iravuga, imwe irasemerera ati nimusohoke muveyo, nimusohoke muveyo, nimusohoke, kuko igihe cyo gusubirizwa mu nkoko kirasohoye, kirageze. Umurongo wa 14 hano mu Byahishuriwe Yohana igihimba c'18, umurongo wa 14 haravuze ngo kandi iyera ryo kwipfuza ku mutima wawe rirakuvuyeko, n'ibintu byose biryoshe n'ibirabika neza biguhonyeko, ntibazobibona ukundi, byose bigira ngo biyoyoke bikuveko. Uno munsi urahagatiwe, wisanga uri mu bwinshi bw'abantu, ariko ubwo bwinshi bw'abantu Yesu yarabivuzeko, aravuga ngo mwirinde ntihakagira abantu bihutira kuca mu nzira y'igihamo no mu irembo ryagutse, kuko ibyo byose ari bijana mu mahonero. Ushaka gukurikira Yesu uhitana umusaraba wawe ukamukurikira wenyene, ukijana ukagenda wenyene, nta wundi mujana. Kuko umuntu wese ngo natikorera umusaraba wiwe hanyuma ngo acaca mu nzira ipfunganye, ntabwo uzorinda kurondera abagufasha kwikorera umusaraba wawe. Twara umusaraba wawe, bisobanurwa ngo nimwice kamere, mwice ingingo ziri mw'isi, nimuhinduke, nimwice ibyo byose, hanyuma muzukire ubugingo budashira. Umuntu wese atarapfungwa azuka ubwa kabiri, umuntu wese ataravuka ubwa kabiri, umuntu wese atarica ingingo ziri mw'isi, ntabwo arikorera umusaraba, aracari muri ya nzira yagutse y'igihamo, imwe ihitanisha abantu bose bagira rimwe. Reka dukomeze, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dukomeze Ibyahishuriwe Yohana 18 umurongo wa 15, ngo abashora ivyo batungishijwe n'ico gisagara
bazohagarikwa kure no gutinya ugushinyagurirwa kwaco, barira baboroga bati nibara nibara, ca gisagara gihambaye cambaye impuzu zera nziza n'izinyambarabami n'izagahama, kandi cisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ni Maragarita, kuko ubutunzi bungaho bukomvomvowe mw'isaha imwe, burakomvomvotse mw'isaha imwe gusa, byose bizoshira bita agaciro, biyoyoke, bitongozwa umuriro. Petero arabivuga, aravuga ngo isi izoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze, ibiri mw'isi n'isi n'ivyayo byose bizotongoka. Uko niko byose ngo bizoshira mw'isaha imwe. Ndagira ngo mbabwire muri iyo saha imwe amateka Babuloni azoba amaze gucirwako azoba ari amateka y'ibihe byose. Babuloni ntizongera gusubira kubonekana, ntizosubira kubonekana, ntizosubira gusubira kugaragara, igiye gutongoka mw'isaha imwe gusa. Ndagira ngo mbabwire ko ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye n'amajambo ariko araburira abo bantu. Muntu w'Imana utuye munsi y'izuba, munsi y'ijuru n'isi, munsi y'ijuru, munsi y'izuba, niwumve ko ari igihe cyawe cyo kugira ngo ukize ubugingo bwawe, kuko mw'isaha imwe Babuloni igiye gutongoka, mw'isaha imwe Babuloni igiye kurangira. Ngo kandi nyene ubwato wese n'umuntu wese aja bukirizwa mu bwato ahantu hose, n'abasoza n'abatunzwe n'ikiyaga bari bahagaze kure. Ngo kandi bakirira umwotsi wo kwigizwa kwaco barataka. Ngo kandi bakiraba umwotsi wo kwigizwa kwaco barataka bati nikihe cari gihwanye na kirya gisagara gihambaye. N'abanyabwato n'abo mu nzuzi n'abatungijwe n'ubutunzi bwo mu nzuzi, abantu benshi ngo bari bahagaze kure, bavuga baboroga bataka, bavuga bati nikihe gisagara munsi y'izuba cari kimeze nka kirya gisagara. Hariho amadini nayo yivuga ati nirihe dini rimeze nk'iryacu, n'uyu muntu ahambaye ameze nk'uko kwacu. Umukuru w'idini runaka arengutse bati nta wundi amurengeye, nta wundi ahari amusumba, batujya yitwa nyakubahwa, n'intebe yicarako nta wundi ayicarako, kandi n'izina ryiwe ntawe urivuga mu izina, bamwita ya mazina yo kubahwa, ya mazina akomeye. Abantu benshi ndagira ngo mbabwire ko Yesu yaravuze ngo igishizwe hejuru cyose mw'isi kiba ari gisesema mu nyonga z'Imana. Umuntu wese yishize hejuru aba yicishijwe bugufi, nguzo kwishira hejuru wese azocishwa bugufi. Ndagira ngo mbabwire yuko ivyo nivyo byashikiye Satani acitwa Luciferi. Yariyumviriye yuko mwijuru atawundi bahwanye, atawundi bangana, atangura kwigira gakomeye, arabikora birakoreka, arabandanya atangura guhenda n'abandi bose baba marayika, kugeza aho yahenze 1/3 bakoranwa nawe. Uwishize hejuru aba yiteguriye gukorogwa, uwihaye amazina y'ivyubahiro aba yihaye kuzoshigwa hasi. Nimwicishe bugufi bene data, buri muntu wese nimba yarahawe amazina y'ibiti n'ivyubahiro, bite bikureko, bihebe. Niwe yitwa amazina abavyeyi bakwise, kuko ayo mazina niyo yagukujije, niyo yaguhaye urugo, warubatse, ufise umuryango, kandi uri umushinga ntare. Komeza amazina yawe. Ariko abantu benshi ngo ntihakagira umuhamagara iryo zina rya se na nyina bamwise ngo nagasuzuguro, ngo baramukengereye, ngo bamwambitse ibara, mbere uwo muntu bacamuca, kandi ntasubira no kuronka ijambo, ndetse ntasubira no kuronka abagenzi, ndetse abantu bose bacamura bati mbega wowe yomba yataye umutwe kubera yuko yubahutse. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ni ntumubwazo babahamagara amazina bene data, kandi na Yesu yabahamagara amazina yabo, ayo yabasanganye ntigeze areka kuyabita. Bakomeje bahamagarwa Simoni, Simoni, Matayo, Mariko, Yohana, Paulo, bakomeje bitwa yandi ayo mazina bavukanye ayo biswe. Ariko mwene data, ni murabi biriko biraba muri aya madini iki gihe, mwifate ku munwa, mujoregwe mutangara.
mutangare bene data. Umurongo wa 19 ngo biyorera imikungugu ku mitwe bataka barira baboroga bati nibara ca gisagara gihambaye catungishije ubutunzi bwaco abafise amato yabo mu kiyaga bose kuko cakombowe mw'isaha imwe. Abari bafise ubutunzi mu mato mu nzuzi mu mazi, nukuvuga ngo abantu amazi twarasobanuriwe ko amazi asobanura ubwinshi bw'abantu. Abantu bari bafise igugu ry'abantu mu madini, abantu bari bafise ibyubahiro by'ububashwe mu bantu. Umuntu wese yararenguka bati nguwo arashitse, bagatangura kumuha ibyubahiro. Abantu bari bubashwe, atariko noneho ati ngivyo birabaye, ati karabaye. Abantu bose barajorerwa barumigwa. Ariko nimwumva ijambo rikomeye ryaciye rivugwa ku murongo wa 20. Nibiguhimbare wajuru namwe abera n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, kuko Imana igiciriye kwiteka igihora mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abera bazotangura guhimbaza. Muri ico gihe azotangura kuvuzwa impundu. Muri ico gihe abana b'Imana aho abandi bazariko bararira biyorera imikungugu ku mitwe bitabagurira ko impunzu barira bataka, abera bo bazaba bariko bararirimba iyi ndirimbo. Haleluya. Iyi ndirimbo ivuga ngo nibiguhimbare wajuru nawe abera n'intumwa n'abavugishwa, kuko Imana igiricire kwiteka abanse kuyumvira. Nibiguhimbare wajuru nawe abera n'intumwa n'abavugishwa, kuko Imana igiricire kwiteka abanse kuyumvira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo nibiguhimbare wajuru nawe. Muri ico gihe azotangura kuririmbwa indirimbo z'amashimwe. Abana b'Imana umugeni wa Kristo ahazo ariko araraba yumva abandi bariko bararira, ariko abana b'Imana baza bariko baranezerwa, baririmba tugutendereze, baririmba Yesu ashimwe, baririmba Hoziyana mu ijuru, baririmba batazira. Haleluya, haleluya. Kubera yuko uyu Babuloni yahenze amakungu, yahenze isi, mbere kugeza aho yahenze abantu n'abahora basenga barazimira, kuko abantu benshi barapfuye bapfa mu mitima, barazimagirika, baratumurongo, baratagakiza, kuba babitewe n'iyi Babuloni, babitewe n'uyu mugore. None rero uyu mugore ahaniwe ivyo yakoze. Yarazimije bihagije, yarisha abantu bihagije, yarayobeje bihagije. Rero harageze yuko asubirizwa mu nkoko. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umurongo wa 21 uravuga ngo umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini agita mu kiyaga, ati uko niko Babuloni igisagara gihambaye kizotererwa kigenda imivuguvugu, kandi ntikizosubira kuboneka ukundi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu mumarayika w'inkomezi, wa wundi nyene, wa mumarayika mwe yaseruka afise ububasha n'ubutwari, araje arabivuze, abibwira Yohana, aramuha akarorero, aramubwira atera ati uku nyene niko bizogenda. Ndagira ngo babwire ko iyi Babuloni izohanwa igihano gikomeye. Izotabwa, ntizazongera kuvayo. Izotabwa igenda nka kujya kuhoraha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini. Murazi ibuye rimeze nk'igisyo rinini ririnze rigwa mu mazi ntiriduga, ntabwo rireremba, ahubwo rikomeza rimanuka ricokezwa. Abantu benshi bibaza yuko hasigaye hameze nk'ibuye, ariko iryo buye rimeze nk'urusyo. Ngo kandi ibyo biro wihaye wibaza ko upima ibiro, azogara igihe ibyo biro nyene nibyo bizogucokeza, nibyo bizokumanura, nibyo bizogumanura, ngo bazoguta mu ruzi, hanyuma ugenda nk'umuvuguvugu. Ewe Babuloni we, wagisagara gihambaye, ugiye gutabwa nk'uko ibuye ritabwa rimeze nk'igisyo kininiya. Ntikizosubira kureremba, ntikizogaruka, ahubwo kizoguma kigenda kiguma gitera kimanuka kija mu mazi hariya Profo
hariya hasi mu ndiba umurongo wa 22 ntihazokumvikana ukundi muri wewe ijwi ry'abacuraranzi n'iry'abaririmbyi n'iry'abavuza imyironge n'iry'abavuza inzamba, kandi nta muhinga w'umunyabuhinga bwose agisubira kuboneka muri wewe ukundi, kandi ukuvuga k'urusyo ntikugisubira kumvikana muri wewe ukundi. Ayo yose n'amajambo yagerewe Babuloni. Nta mukwe, nta mugeni, nta rusyo, nta munezero, nta guhimbaza, nta gutazira, nta byishimo, nta byirato, byose sefini, birarangiye. Iryo niryo teka Babuloni yagerewe, yaciriweko. 23 haravuga ngo kandi ukumurika kw'itara ntikugisubira kubonesha muri wewe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirigisubira kumvikana muri wewe ukundi. Abadandaza bawe bari abahambaye bo kw'isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Imana idutabare. Nta n'itara ricumvikana, nta n'itara rikibonekana, ritara nta rumuri rukimurika muri wewe. Iyi Babuloni nk'uko twagiye tubibona, twabonye yuko mu buryo bugaragara bw'umubiri iyo yaturutse niyo yahereye, ariko hano harakomeza bikarengana umupaka bigashika no mu zindi nzego zo mu buryo bwa mpwemu. Abantu benshi bibaza ko iyi Babuloni ari ikintu coroshe, yazimije abantu mu buryo bw'umubiri, ibazimiza no mu buryo bwa mpwemu, ibatesha umugabo bwite, ibigisha kuja gusambana, ibigisha kuza guhiga amadini aho guhiga Yesu wenyene. Ndagira ngo mbabwire ko ivyo bintu bakoze ibi bibiri, bakoze ibyaha bibiri, bazokwagirizwa ibyaha bibiri. Umva ibyaha bibiri bakoze, Yeremiya arabisobanurirwa, aravyigishwa. Ndagira ngo tubibwirwe namwe mwumve bene data. Yesu ashimwe cyane. Ngo abo bantu bakoze ibi bibiri muri Yeremiya igihimba ca 2 umurongo wa 13 haravuga ngo kuko abantu banje bakoze ibi bibiri, bataye jewe isoko y'amazi y'ubugingo, bakiyimbira ivyobo byo kubika amazi, ivyobo byatobotse mw'imishwena bidashobora kugumamwo amazi. Imana idutabara. Abantu bakoze ibi bibiri, abashinze amadini bakoze ibi bibiri, abihaye gusenga mw'idini ry'ikinyoma bakoze ibi bibiri, bataye Imana ariyo rurema, ariyo soko y'amazi y'ubugingo, bataye umwami Yesu Kristo yatobotse imbizi y'amazi mu rubavu, yatobotse havamwo amaraso n'amazi. Baramutaye baja kwiyimbira, biyimbira ivyobo, ariko ivyo vyobo bimeze nk'imishwena. Bisobanurwa ngo amadini ntahaga, ntashira inyota, yamana ari mpa. Yesu abwira wa mugore w'umusamariyakazi ati iyo wari uzugusabye amazi nawe wamusaba amazi y'ubugingo, kugira ngo ntuze wongere kugira inyota ukundi, ntuze wongere kuza kuvoma ino hose. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakoze ibi bibiri baciye baza kurondera ibinogo bavyimba mwivu, aho kwimba ku rutare bimvye mwivu. Iryo vu naryo nta handi baciye basanga ari vyo vy'imishwena. Baguma basukamwo amazi ntiyuzura, baguma baronka inyigisho ntaco zibamarira, baguma bigishwa ntaco bibamarira, baguma bavuga batanga amashikanwa n'imiherezwa n'iki n'ibigira 10, ntaco bibamarira, ntaco bimara. Biguma ari vide, biguma ari vide. Ibiseke biragaragara, n'imitima nyene iragaragara, n'imishahi iragaragara, n'isengero ziragaragara. Bene data, abantu bakoze ibyaha bibiri kuko biyimbiye ivyobo bimeze nk'imishwena. Imana idutabara. Ngo abantu bakoze ibi, ariko Yesu aravuga ko ishengero atarishinze muri ivyo binogo byo mwivu gusa vy'umusenyi, ariko ishengero yaryubatse ku rutare, kugira ngo ntihazagire n'ivyo vyobo vy'imishwena bizoshobora iryo shengero. Yesu aravuga ati nubatse ishengero ku rutare.
ishengero riri mu rutare, amazi agumamwo, amazi aguma adudubiza, isoko y'amazi y'ubugingo, nk'uko Yesu yavuze atunyizera isoko y'amazi y'ubugingo izokwama yiburuka mu nda yiwe. Mwene data, yaba utimvye ivyo bishwena, nimba utashigikiye iyo mishwena, ndagira ngo ubwire yuko ufise mpwemu. Nimba ufise mpwemu wubatswe ku rutare, Imana ihabwa icubahiro cyane. Nimba ufise mpwemu wubatse ku rutare, ariko nimba udafise mpwemu ufise ivyo vyobo vy'imishwena, Imana idutabare. Ivyo vyobo vy'imishwena Imana ibidukize. Yesu ngo arasemerera ngo kuri wa munsi ukirindi yose, muri Matayo 7:38, Yesu ngo arasemerera aravuga ngo unyizera inzuzi, ubutumwa bwiza bwa Yohana 7:38, ngo unyizera inzuzi z'amazi z'ubugingo, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ibyo yabivuze kuri mpwemu uwo abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Aya n'amajambo y'ubusobanuro. Abashinga amadini ni kubera ko bataba bafise mpwemu. Ufise mpwemu ntirirwa araza kwimba ivyo vyobo vy'imishwena. Ufise mpwemu arondera Yesu akamuhaza, kuko Yesu ari wamara inyota, Yesu ari wamara inzara, Yesu niwe soko y'amazi y'ubugingo. Ufise mpwemu abamaze kuronka iyo soko y'amazi y'ubugingo. Nico gituma abantu benshi uno munsi ngo bakoze ibi bibiri, biyimbiye ivyobo by'imishwena bitagiramwo amazi, ntibibika amazi. Muze murabe muri ayo madini, mwemu yarasohotse, ntawe ukiriyo, ntibamuha ikibanza, ntibamwemera, ntibamushaka, kuko bobo ngo bimbiye iyindi myobo, ngo barondera amazi yo mu bundi bwoko, ariko ngo ayo mazi ngo ntiyigera yuzura, kuko ibinogo bimvye ngo bimeze nk'ibinogo by'imishwena. Ndagira ngo mbabwire iryo jambo Yesu yavuze rivuga ngo amarembo y'ikuzimu ngo azoshinga ishengero ngo kuri urwo rutare, ngo amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ndagira ngo mbabwire itandukaniro ry'ivyobo by'imishwena hamwe no kubaka ku rutare. Ndagira ngo mbabwire ko ajya amarembo y'ikuzimu ni ya myobo y'imishwena, bisobanurwa ngo biguma bitera bimanuka, amazi ntaragama mu muntu. Umuntu ntigera yuzuzwa mpwemu yera, umuntu ntigera ahabwa mpwemu yera, umuntu ntigera amurikirwa, ntigera yigishwa ngo ahahe, ngo atahure, ngo yigishwe. Yama ari muri zero, yama ari muri ndibuze, yama ataco afise, yama ari muri vide. Bisobanurwa ngo amarembo y'ikuzimu ry'amuntu amurimwo niwe yiyimbiye imyobo y'imishwena, kubera ko yihaye kuyoborwa n'abantu, akiha kurindwa n'abantu, akiha gukontororwa n'abantu. Abantu nibo bamubwira ibyo akora, abantu nibo bamubwira ibyo avuga. Hariho n'amadini umuntu aza kwigisha arivyo barinze gutegeka, ugasanga umukuru w'idini niwe yategetse ngo nimwigishe ibi, nimuvuge ibi, genda mubwira abantu ibi, genda muvuge ibi. Ugasanga bafise urutonde bakorerako, ngo urwo rutonde ntashobora guhirahira ngo ahindure, kuko abantu baramaze kurumushingira. Iyo arurenze ko nabo bahita bamufuta, bahita bamukuramwo, bahita babona batontabereye, batonta kumwe natwe. Ariko ndagira nkubwire, ufise mpwemu yera asengera Data mu mpwemu no mukuri. Ico mpwemu avuze nico avuga, ico mpwemu akora amutegetse nico nawe agenderako. Rero biranyuranye. Ndagira ngo rero dusozera ayo majambo hano mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, dusoma ano majambo ku murongo wa 24, ngo kandi muri ico gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana n'ayabera n'ayabishwe bo mw'isi bose niho yabonetse. Muri ico gisagara nyene arico Babuloni. Ndagira ngo babwire yuko nkuko Yesu yavuze ngo amaraso, guhera ku maraso y'Abeli wo yishwe na Kayini,
kugeza ku maraso ya Zakariya yose ngo azorondegwa kuba iki gihe. Yesu yabwira abayuda, yabwira abafarisayo, yabwira babandi banka kugururira abantu ngo binjire mu bwami bwo mwijuru, abakaguma bugara bazibira. Nico gituma n'iyi Babuloni amaraso yabera bose, abari barashatse kwihana bikanka, abari barashatse gukizwa, Babuloni ikasubiza hasi, ikababuza, ikabayobya, ikabazanamwo inyigisho z'ubusambanyi. Abo bose amaraso yabo azorondegwa muri Babuloni. Mwene data, wongere gutabagwa, maze Yesu akugendere, ucumva buno butumwa, ufate inzira, ufate ingingo yo gukiza amagara yawe, uhunge ukize ubugingo bwawe, kuko ugiye kurimbuka nutihana. Yesu agiye kuza vuba, nimwihane, nimwitegure. Nuko rero abakurikiye Babuloni mwese, iyi ni mburi yo kubaburira abari muri Babuloni n'abakurikiye maraya mwese, ni igihe ciza cyo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Tugiye kurangiza dusenga. Data wo mwijuru, ngushime kuri ijambo ryawe wongeye gushikiriza ubwoko bwawe. Abaryumvise bose mwami ndabasengeye, ndabasabiye abariko barihana, abariko barirohoza mu mitima, abafashe ingingo yo gusohoka ngo bave inyuma y'iyi Babuloni, bave muri Babuloni, bahindukire bihane, bakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, baca ivyaremwe bishamana. Ndabasengera, ndabasabira gutabagwa mu izina rya Yesu, wongere kubagirira neza. Urakoze mwami kubikoze, mwami ndabigushime nyenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 81588 7 Yesu abahezagire cyane. Amen.